Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho uherereye canke bivanye naho uboneye kino kiganiro. Nkuko vyama psychologue nigenda batunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari na jewe ngomba ndabashikirize kino kiganiro. Muti uyu munsi imbega psychologue waduteguriye amateka avuga ku muntu ki canke amateka nyabaki. Uyu munsi inabateguriye amateka canke ubuzima bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, nawe si uwundi ni Pierre Buyoya. Pierre Buyoya n'umuntu ki? Pierre Buyoya yavukiye he? Pierre Buyoya yabaye perezida, imbere yaho yakora iki? Mbega Pierre Buyoya yatwaye igihugu imyaka ingahe? Pierre Buyoya yavukiye muti mbega Pierre Buyoya yoba yafashe ubutegetsi bigenze gute? Reka tubanze duhe ikaze mwebwe muri bashasha mubonye ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Murahawe ikaze muri no muryango, turashaka yuko uwo muryango wagutse mu bwami bwa Pisco Entertainment nta mbibe dufise. Usabwe kugira subscribe, ugire na like, uraza kudushiriramwo comment utubwire kumbure ivyo woba uzi kuwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Buyoya tutashoboye kubashikiriza. Uraza kubitwandikira muri comment utubwire ukuntu bimeze. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro cacu gishike kure, gishikire abantu benshi bashoboka. Reka rero tumire amate gatoya, turaje tubabwire ubuzima bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Buyoya. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi inabateguriye amakuru avuga ku buzima bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi yitwa Pierre Buyoya. Pierre Buyoya n'umuntu ki? Pierre Buyoya yavukiye hehe? Pierre Buyoya yari umwe mu bategetsi bakomeye mu mateka y'igihugu c'u Burundi. Ngira ngo aho hambere hahise wumvise Pierre Buyoya waca wumva politike y'u Burundi. Yari umunyepolitike akomeye, yoba yarakoze politike mu gihugu c'u Burundi. Yabaye umukuru w'igihugu incuro zibiri, nkuko benshi bibaza bati Pierre Buyoya yatwaye incuro zitatu. Oya, yatwaye incuro zibiri. Turaza kubibabwira ngaha hepfo, muraza kumenya imyaka yatwaye. Kandi yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo kugarukana amahoro n'ubwigenge mu gihugu c'u Burundi. Pierre Buyoya niwe yashinze umunsi mukuru w'itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri, umunsi mukuru w'abarundi bose wahariwe ubumwe bw'abarundi. Yavukiye mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu kw'igenekerezo rya 24/0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 949. Yize amashure yiwe ya primaire na secondaire mu gihugu c'u Burundi, ayanyuma aja mu mashure ya gisirikare i Buraya mu Bufaransa, harimwo ishure rikomeye ryitwa École Militaire de Sire. Pierre Buyoya imbere yo kuba umukuru w'igihugu yari umusirikare mukuru, yari afise ipete rya Lieutenant Colonel, akaba yaragize ico afasha mu buyobozi bwa gisirikare c'u Burundi. Muribaza muti mbega Pierre Buyoya yafashe ubutegetsi gute canke yafashe ubutegetsi iryari?
Pierre Buyoya yafashe ubutegetsi kw'igenekerezo rya gatatu ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe na 87 abicishije mu mpinduka ya gisirikare ico bita coup d'etat, akura ku butegetsi warasanzwe ari umukuru w'igihugu yitwa Jean Baptiste Bagaza. Muribaza muti kandi mbega yatwaye imyaka ingahe? Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 aho Pierre Buyoya yari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iyo yari incuro ya mbere. Ku ncuro igira kabiri Pierre Buyoya yasubiye gufata igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2003. Nubwo atari incuro zitatu nk'uko bamwe babivuga, yagiye ku butegetsi incuro zibiri zitandukanye, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993, hanyuma acasubira gufata ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 kugeza ku mwaka w'ibihumbi 2003, asubirirwa n'umuperezida yitwa Ndayizeye. Yatanze ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2003 kugira igihugu kironke amahoro biciye mu masezerano ya Arusha. Inyuma y'ubutegetsi Pierre Buyoya yakoze iki? Muribaza ico yaciye akora mu gihe yaratanze ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2003. Inyuma yaho yabaye intumwa y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Union Africaine, aho yakora nk'umuhuza mu matati yo muri Mali n'ahandi. Inyuma yaho Pierre Buyoya yagiye kwitaba Imana ari mu gihugu ca Mali mu gihe yari akiri mu kazi ikiwe ko umuhuza. Hari kw'igenekerezo rya 17 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 i Paris mu Bufaransa. Bivugwa ko yapfuye agwaye ingwara ya COVID-19 coronavirus yari yateye muri iyo myaka yatanguye kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mwaka w'ibihumbi 2020 kw'igenekerezo rya 17 Kigarama iba iramuhitanye ari mu Bufaransa iyo yari yagiye kwivuriza. Pierre Buyoya yari umunyepolitike w'imyaka myinshi, yagize uruhara mu mateka y'igihugu, naho hari abamunenga ku byaha vyakozwe mu gihe ciwe. Hari n'abamwibuka nk'uwashatse amahoro no kwiyunga mu Burundi. Biravugwa yuko ku ntwaro ya Pierre Buyoya yaranzwe n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye, nkaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 harashoboye kuba intara zibiri y'amakomine abiri yashoboye gushamirana yo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Kuri manda ya kabiri naho nyene yatwaye igihugu mu bihe bitoroshe, kuko hari intambara zitandukanye. Muribuka ko mu Burundi kuva nyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye habaye intambara idasanzwe, intambara yamaze imyaka ishika 10 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003. Nivyo bike muri vyinshi byaranze umuhisi Pierre Buyoya. Yatwaye igihugu incuro zibiri zose. Ibindi tuzobibashikiriza mu biganiro tuzobategurira hanyuma. Psikologe nije niko ndabashikiriza akino kiganiro, ni najewe nakibatunganirije. Ukaba rero utari bwagire subscribe, urasabwe kugira subscribe, ugire na like, udusigire na comment, tubwire ibyo tutashoboye kuvuga byaranze wahoze ari president w'igihugu c'u Burundi Pierre Buyoya.
urasabwe no kugira apartage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kugira ngo umuryango wacu waguke, ubwami bwa Pisco Entertainment and Media bube buniniya, bugire aho bugera. Mwibutse kandi wewe ukaba umaze kugira subscribe, nzokwama ndagukurira inkofero uruwa gaciro. Wewe urashaka yuko twohaguruka, urashaka yuko uno umuryango wogera akure. Imana rero ibahezagire, mugire aho muba mwubahwe, mugire umugisha, muronke amafaranga menshi, zosozere uno mwaka dufise ico dufungura, umufuko wose ufise inoti y'ibihumbi 10 mutemberana mu mufuko bya face. Thank you.